Itangazo rishikirijwe n'imigambwe ihurikiye mu ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi kubijanye n'ibihe by'ubuzima buzimvye igihugu kiriko kiracamo biturutse ku iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe ku bifungurwa no ku bintu vyankenerwa mu kubaho kwa misi yose. Kwigerekezo ya 2022 ukwezi kwa 12 2022 imigambwe igize ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi yarakoranye mu nama yayo ya bose isanzwe yamiba uko amezi 3 aheze ku cicaro c'iryo huriro murababari bamaze guheraheza ivyari bitekanijwe kwigwa muri yo nama ya bose abaserukira imigambwe igize ihuriro barahanahanye ivyumviro ku bibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu na cane cane kubijanye n'ibihe by'ubuzima buzimvye abarundi barimo biturutse ku iduga ry'ibiciro by'ifungurwa n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, aho twovuga nk'ibiciro by'ibinyobwa by'ihinguriro Burundi, isima n'ibindi. Kw'izina ry'imigambwe igize ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi no kw'izina ryanje nyene twagomba imbere ya byose gukeza no gutera intege umukuru w'igihugu cacu hamwe na leta y'u Burundi ku ntumbero ya politike nziza ishimikiye ku iterambere rusange na politiki yo kugwiza umwimbu uturutse mu guteza imbere ibisata by'uburimi n'ubworozi. Kuri uyu munsi ihuriro ry'imigambwe ryagomba gushikiriza ko ribabajwe kandi rirajwe ishinga no kubona ko ibiciro by'imfungurwa bibandanya biduga ku rugero ruteye ubwoba, mbere n'ibindi vyankenerwa navyo nyene bigaca biduga. Iryo duga ry'ibiciro rigatuma abenegihugu muri rusangi badashobora gufungura no kubaho neza uko bavyipfuza, kubera ko ibihe biteye ubwoba n'amakenga ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi yipfuje gushikiriza ivyo ribona ko vyofatirwako bikagira ico bifasha abenegihugu mu guhangana n'ibi bihe bitoroshe. Ihuriro ry'imigambwe risaba ibi bikurikira: ku barundi bose bita bakamo bategwa na leta y'u Burundi ko kugwiza umwimbu cane cane bafatiye ku bijanye n'uburimwi n'ubworozi mu kwijukira no kuja gukorera mu makoperative rusange nk'uko umukuru w'igihugu adasiba kubihimiriza, gushingura umwimbu wabo neza mu kutawusesagurira mu masoko ku biciro by'intica ntikize, mu nyuma bagasubira kubigura ku biciro by'umurengero, mu kugwiza iterambere, mu kugwiza ibiterwa njabukamazi byoza byongera byari bihasanzwe, twovuga nk'ikawa, icayi, ipampa, gutyo amafaranga y'agaciro abone kongerekana mu gihugu cacu, gukingira ibidukikije mu kwijukira no guca imikobeko mu gutera ibiti bibana n'indimo hamwe no ku misozi itagira kw'ibiti, kwijukira umugambi wo kuvomera ibiti mu gihe c'ikena c'imvura, gutyo igihugu kigumane imfungurwa mu gihe cose haba mu mvura canke muci, gufatana mu nda na cane muri kino gihe c'Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu bigize umubumbe w'isi bihanganye n'ikena ry'imfungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Aha tukavuga nk'ikena ry'igitoro ahanini biturutse ku ntambara iri hagati y'igihugu c'Uburusiya na Ukraine. Kuri leta kubandanya politike yo guhimiriza abenegihugu ngo bijukire kugwiza umwimbu cane cane bafatiye ku bijanye n'uburimi n'ubworozi mu kwijukira no kuja gukorera mu makoperative, gutegura neza uburyo bwotuma haba kugwiza ibiterwa njabukamazi byoza byongera ku byari bihasanzwe. Aha twovuga nk'ikawa, icayi, ipampa, gutyo amafaranga y'agaciro abone kongerekana mu gihugu cacu.
guhimiriza no gutera imbere no guhimiriza no gutera intege abene gihugu ngo bijukiye gukingira ibidukikije mu guca imikobeko hamwe no gutera ibiti bibana n'indimo hamwe no kwambika imisozi yose itagira ibiti, kuguma hafi y'abene gihugu mu kubereka uko bokwijukira umugambi wo kuvomera ibiterwa mu gihe c'ikena ry'imvura, gutyo igihugu kigumane imfungurwa mu gihe cyose haba mu mvura canke muci. Kubandanya umugambi wa leta y'u Burundi wo gutera intege abagwizatunga b'abarundi hamwe na mvamakungu ngo bazane imitahe yabo bayishire mu bisata bijanye n'uburimi n'ubworozi, mbere no mu bisata bindi nk'uburovyi, na cane cane mu kuraba neza ko ibijanye no gushinga amahinguriro biri ku murimbi w'iterambere Uburundi bukeneye mu ntumbero yo kugabanya ubushomeri bwabaye ndansi mu gihe biboneka ko bushobora kuba inkwezi yakarambaraye ejo ho bukera hamwe atagikozwe. Leta yokurikirana neza ko abemeye gufata mu mugongo igihugu mu vyiterambere ko bariko barabishira mu ngiro, ko bariko barashira mu ngiro ivyo bemeye, gutekanya muri iyo ndinganizo nshasha mu by'ubutunzi uburyo bwotuma hashobora gushingwa amahinguriro y'ibifungurwa igihugu cimbura, guteza imbere no kwiragiza ubuhinga bugezweho bujanye no kubika umwimbu hamwe no kuwuhingura, mbere bikigishwa mu bene gihugu bose, gukomeza politiki yo guhimiriza indongozi zose zizewe mu mabanga atandukanye ku nzego zose ngo zishireho imirima y'akarorero hamwe n'ubworozi bw'imfungurwa ku mitumba bavuka, gutyo zibera akarorero abatware ku nzego zo hasi ndetse n'abene gihugu babifatire ko urugero rwo kwiteza imbere, gushiraho intumbero ya politiki yorohereza abashoramari kwinjiza ibifungurwa mu gihugu batarihishijwe amatagisi mu kiringo kanaka, mu ntumbero yo korohereza bene gihugu kugira ngo bashobore gusuma ibifungurwa batavunitse. Leta yoshiraho umugambi unonosoye wo gushinga ibiciro ntarengwa ku bifungurwa byose, ikongera igahana yihanikiriye uwo wese iyo birenga, guhagarika ibyo kwihariza urudandazwa na cane cane ku bidandazwa vyankenerwa kugira ntihabeho ukwikika mu kiza, kuraba neza ko amafaranga y'agaciro leta iha abagwizatunga mu kuja kurondera ibidandazwa vyankenerwa ko vy'ukuri bayakoresha ivyo bayasabiye, nk'uko bivugwa ko hari indongozi zimwe zija mu rudandazwa zitabirekuriwe n'amategeko. Leta yoshiraho ingingo zihasha izo ndongozi zoba zikora urudandazwa, gutyo ibyo kwishimikiza igikenye canke ijunja bisunza amabanga bajejwe, nk'uko bivugwa ko bashira imbere inyungu zabo mu gushinga ibiciro no mu kunyegeza ibidandazwa atacamira, bakibagira inyungu z'umwene gihugu. Ku barongoye imigambwe, guhimiriza abanywanyi b'imigambwe ku nzego zose bafata ingendo yo kudomako urutoki ku bantu bose bikika mu kiza ku bijanye n'ibiciro by'imfungurwa n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Indongozi z'imigambwe zofasha leta mu ngendo yayo yo gukurikiranira hafi abene gihugu bari mu makoperative na cane cane ayajanye n'uburimi n'ubworozi, uburovyi, ibyo korora amafi n'ibindi. Ihuriro ry'imigambwe risubiye kandi gushimira umukuru w'igihugu cacu General Major Ndayishimiye na leta arongoye ku mwitwarariko udasanzwe badasiba kwerekana mu bijanye no kugwiza umwimbu
kugira ngo igihugu cacu gishobore guhangana n'ibibazo by'ubukene bw'imfungurwa hamwe n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwa misi yose. Ihuriro ryongeye kwiyemeza ataguhiga imanga ko rishigikiye bimwe by'imvamutima umukuru w'igihugu c'u Burundi mu twigoro twose ariko arakora two gukangurira abarundi bose atanumwe asigaye inyuma kwijukira ibikorwa byo kugwiza umwimbu, gutyo iterambere rusangi ridushikire vuba. Ku ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko, umushinga amateka n'Uburundi Felicien. Murakoze.